agiye ku butegetsi ibintu byahindutse kandi ngo mu bisata nka byose by'igihugu ibintu byifashe neza, na cyane cyane tukavuga igisata cy'umutekano hamwe n'icy'ubutunzi bw'igihugu. Hari iyindi mvugo itandukanye n'iyo. Umutekano umunezero gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza. Sanga ikaze mu makuru agezweko ariko aravugwa cane. Muri ano makuru turaza kugaruka ku ngingo zigiye zitandukanye. Turaza kubabwira amakuru avurwa kuri Perezida Ndayishimiye n'umuryango wiwe. Muri ano makuru kandi turagenda duca ijya nino kubiriko biravugwa cane, vyagiye biratangazwa n'abantu bamwe n'abandi, amakuru tuvana mu masoko yacu ndetse n'ibiba vyagiye biragarukwa ko mu bimenyesha makuru yose muragenda murayakurikira. Perezida Ndayishimiye afise umuhungu yitwa Jode Ndayishimiye. Kuri ubu turiko turavugana uyo muhungu wiwe akaba ari kumwe na se mu gihugu c'Ubutaliyano, i Roma kwa papa niho ari, ariko akaba ari kumwe na Perezida Ndayishimiye. Ndayishimiye nawe yanajanye n'umutambukanyi wiwe. Abantu bamwe n'abandi babona gute iyi nyifato? Kuki Perezida Ndayishimiye ingendo zose agirira mu mahanga ajana n'umuryango wiwe? Turagaruka kuri ivyo bintu biriko biravugwa cane ku mbuga ngurukana bumenyi, ariko hari n'ayandi makuru mwanyegejwe kuri ivyo bintu turubuze kubashikiriza. Perezida Ndayishimiye ndakwibutse ko afise umuhungu witwa Jode Ndayishimiye, akaba ari nawe bari kumwe mu gihugu c'Ubutaliyano. Turagenda turabigaruka ko igihe yaja ku mugabane wa Buraya mu gihugu c'Ubirigi, n'ubundi Perezida yari yajanye n'uyo muhungu wiwe ndetse n'abandi bagize umuryango wiwe. Abamwe n'abandi babivuga gute turaza kubigarukako. Muri ano makuru kandi turaza no kugaruka ku bindi vyose biriko biravugwa, iyo bivyatangajwe mu bimenyesha makuru, y'amakuru aba ariko aragaruka ko cane, ndetse n'amakuru tuba twatoje mu masoko yacu yose ndagenda ndayagushikiriza. Wipfuza kurajwa mu bambere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi, ufyonda kuri subscribe twashirako inkuru ukaba mu bambere bashikirwa nazo. Ano makuru yacu tuyatangurire ku rugendo rwa Perezida Ndayishimiye mu gihugu c'Ubutaliyano. Urwo rugendo arimwo Perezida Ndayishimiye akaba yarerekejwe n'umutambukanyi wiwe, ariko mu bakurikiye imbuga ngurukana bumenyi mwagiye murabona umuhungu wa Perezida Ndayishimiye, Jode Ndayishimiye, akaba nawe ari kumwe na se mu gihugu c'Ubutaliyano. Z'ubwa mbere kuko murazi ko aja no mu gihugu c'Ubirigi ku mugabane wa Buraya. Perezida Ndayishimiye yari yajanye nanone n'abantu bamwe bo mu muryango wiwe. Bamwe bavuga iki kuri ibi bintu? Kuki Perezida Ndayishimiye ingendo zose yamagiriye mu mahanga abaherekejwe nabo mu muryango wiwe, vy'ukuri vyoba bisigura iki? Perezida Ndayishimiye kandi akunda kuvugwa ko ingendo nyinshi agira bari kumwe n'umutambukanyi wiwe. Bamwe bakavuga ko ngo kumengo uyo mutambukanyi wiwe ngo yoba ari vice perezida. Byagiye bikunda kuvugwa cyane n'abantu bamwe n'abandi, ndetse bamwe bakanabigaruka ko bavuga ko ngivyo ngo koba ngari ugusesagura itunga ry'igihugu, kuko ingendo zose perezida afashe badategerezwa kujana nabo mu muryango wiwe, unarijya ivyabagiyemwo biba biraba umukuru w'igihugu gusa. Ivyo nivyagiye biravurwa n'abantu bamwe n'abandi. Turaza kubigaruka ko muri ano makuru, tugaruke no kubiriko biravurwa kuri uyo muhungu wiwe nyene Jode Ndayishimiye. Jode Ndayishimiye Arwine akaba ari umuhungu wa Perezida Ndayishimiye, yamajanye nawe igihe cose agiye mu mahanga, n'ibindi byose biriko baragaruka ko turaza kugenda tubirabira hamwe. Twigarukire kuri ivyo biriko biragarukwa ko cane, abagiye barakurikira imbuga ngurukana bumenyi, namwebwe muriko murabona ngaha mu buryo bw'amasanamu. Perezida Ndayishimiye ari mu gihugu c'Ubutaliyano. Muri ico gihugu arimwo rero akaba yari kumwe n'umutambukanyi wiwe ndetse n'abandi bo mu muryango wiwe. Bamwe baribaza kuki Perezida yama yajanye n'abagize umuryango wiwe mu ngendo zose agirira mu bihugu vy'amahanga. Bamwe rero bagenda bavuga ibitandukanye, bati no gusesagura itunga ry'igihugu ukayo mahera bakoresha muri izo ngendo
atanico bagiye gukora muri ivyo bihugu kuko ivyo perezida bagiyemwo abari we biraba vyo wenyene, abana biwe, umugore wiwe, abo bose bama bajanye ngataco babafashije ngahubwo abari uguhomvya igihugu. Abagiye barabikurikirana cane bakanavuga ko umuperezida Ndayishimiye ngo yoba ariko arategura umuhungu we, amuteguriye ikintu gikomeye cane, ngo arivyo vyoba biriko biratuma aho aja hose amujana. Abandi batese kuki ari we yama yabonetse cane, nta bandi bana afise. Abandi bati ayo mafaranga akoreshwa muri izo ngendo perezida ajamwo akajana n'umuryango wiwe ngo vyo gose ngo nugusesagura. Abandi bati perezida ngo naratahura neza kujana n'umuryango wiwe ivyo ntaco bitwaye kuko igihe abagiye muri ivyo bihugu abazomarayo iminsi kandi kuba ari kumwe na bamwe mu muryango wiwe ivyo ntaco bitwaye. Abandi bati nyabara perezida Ndayishimiye arafise ico ariko arategura kuri uyo muhungu wiwe Jodel Ndayishimiye, murindire murabe muzobibona hanyuma. Abandi bati ibi bintu birakwiye guhagarara, ayo ni amafaranga y'igihugu aba ariko arahombera, ayo mafaranga amujana muri ivyo bihugu yokora ibindi. Perezida Ndayishimiye nivyo abafise abamuherekeza ariko kuzanamwo abo mu muryango wiwe ivyo gose ntabwo ari byo. Abandi bati ivyo ntaco bitwaye, perezida wacu turamukunda cane ntahezagirwe. Uyundi ati perezida turazi neza ko ivyo akora vyose abizi, arafise abahanuzi biwe kandi bamubwira ivyo akora, nawe nyene ico ashobora kwipfuza gukora iyo gikora kuko nawe ni umuntu nk'abandi. Bati uyo muhungu wiwe nategerezwa kuja kugwanira igihugu kuko agara afise inguvu, ashobora kugwanira igihugu, ahubwo nakore siporo kuko biraboneka ko yatanguye. Uyundi ati je mbona ntaco bitwaye kuba yarajanye nawe canke se ajana nabo umuryango wiwe, ivyo ni uburenganzira bwiwe. Abandi bati eka ivyo ni ugusesagura itunga ry'igihugu, barakoresha amafaranga atari make muri ivyo bikorwa. Perezida Ndayishimiye yisubire ko gose ntabwo ivyo ari ibintu vyo gukorwa na perezida. Uyundi ati ako ivyo vyose muri ko muravuga ntaco vyomara, turabe icajanye perezida Ndayishimiye ndetse n'ineza yifuriza abarundi nico azozanira Uburundi avuye muri urwo rugendo. Nayo ivyo muri ko muravuga kubajana n'umuryango wiwe umutambukanye n'abana, ivyo ngivyo ni ivyiwe biramuraba, ico twipfuza nk'abarundi ni iterambere atuzanira. Perezida wacu Imana imuzigame. Uyundi ati je mbona ivyo bintu gose ataho vyabaye, ufatire uburorero ku bandi ba perezida bo ngaha muri Afrika y'ubuseruko. Ninde yari bwabone perezida w'u Rwanda agiye hose ajana n'umutambukanyi wiwe n'abana? Ninde yari bwabone perezida w'u Buganda ajana n'umutambukanyi wiwe n'abana mu gihe afise ingendo? Ivyo birafise uko bikorwa. Nimba perezida afise urugendo arashobora kujana n'abari muri leta bamuherekeje, ariko kujana umuryango wiwe wose gose ivyo ntago ari ivyo. Uyundi ati ivya politike ni vya politike, nta umenya ico bariko baramutegurira, murindire hanyuma muzobona ikizovamwo. Abandi bati ivyo muriko murashikiriza gose mworondera ibindi kuko perezida ni umwubahwa kandi arafise ico ashaka gushikako, nimumureke niyirambire mutama wacu. Ni vyinshi vyagiye biravurwa ariko abantu bamwe n'abandi bakavuga ko nyene ivyo batabibona kumwe kuko mu perezida agiye mu rugendo kujana n'umuryango wiwe wose ivyo ngabarakamaraamaza. Mu gihe leta y'u Burundi irongowe na Varisito Ndayishimiye n'umugambwe CNDD-FDD bashimye kuyita leta ivyeyi, leta nkozi, buri gihe idasiba kubwira abarundi n'amakungu ko kuvugiye ku butegetsi ibintu byahindutse, kandi ngo mu bisata nka byose by'igihugu ibintu byifashe neza, na cyane cyane tukavuga igisata cy'umutekano hamwe n'icy'ubutunzi bw'igihugu. Hari iyindi mvugo itandukanye n'iyo y'abahinga b'ibanki y'isi yose
hamwe n'ikigega c'isi yose FMI bo bemeza ko Burundi ari cyo gihugu ca mbere kw'isi gikenye aho umunyagihugu agowe ayatavugwa. Nubwo imeze bityo ngo hoba hari abanyamahanga bishigwa rimenetse badapfa kuvyemera uko, ahubwo bo bahitamo kwishikira mu Burundi ngo barabe uko ibintu byifashe. Muri abo tugaruke gato kuri izo mvugo zibiri zitandukanye. Imvugo ya mbere ni yabo bahinga b'ikigega mpuzamakungu FMI ni banki y'isi yose ndetse n'amashirahamwe akorana nabo canke asanzwe akurikiranira hafi ivy'ubutunzi bw'ibihugu byose byo ku isi, na cyane cyane bafatiye ku rugero rw'ubuzima umunyagihugu wese abayemwo, maze bagatanga amanota n'ikibanza, gutyo bikerekana aho buri gihugu cyose kigeze mu by'ubutunzi. Imvugo ya kabiri niyo twababwiye yo hejuru imenyerewe cyane, isanzwe ikoreshwa n'abo banyapolitike twababwiye hejuru babesha abanyagihugu n'abadasanzwe bakurikiranira hafi iby'ubuzima bw'abarundi. Varisito Ndayishimiye n'abatwara umugambwe CNDD-FDD aho mu manama bakoresha buri gihe canke bitaba mu mahanga, maze bakemeza ko ibintu byifashe neza mu gihugu, na cyane cyane muri cya gisata twababwira cy'ubutunzi n'icy'umutekano. Muri kino gihe abo bahinga b'ikigega FMI niba nk'isi yose baremeza ko Uburundi bugeze ahatemba, nico gihugu ca mbere gikenye ku isi, kandi ni naco gihugu umunyagihugu abayeho nabi kurusha abandi bose ku isi yose. Mu gihe ibintu bimeze uko, hari abantu bahitamwe kwishikira muri ico gihugu bakaraba uko ibintu byifashe, ngo naho umaze gusaba uburenganzira bwo kwinjira muri ico gihugu bitaba bikoroheye iyo babonye kuri umunyamahanga uje gutohoza ibibera muri ico gihugu. Umwe muri abo twifuje kugaruka ko muri radio haguruka muri aya makuru ni umumenyesha makuru Ruhi Kenneth, umunyaturukiya asanzwe akoresha cyane imbuga ngurukana bumenyi mu buryo bwa internet, aho haheze indwi zibiri asohoye ireresi y'inkuru film documentaire mu rurimi rw'igifaransa. Iyo filme akaba yise Le pays le plus pauvre du monde. Tugerageje kubivuga neza mu Kirundi yayise igihugu ca mbere gikenye ku isi. Yarongeye ko ati je n'oublierai jamais ce que j'ai vu, bisobanura ngo sinzokwibagira ico nabonye. Muri iyo reresi kuva ashitse ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye cy'Ubujumbura, agenda aratwereka ubuzima bubi abarundi babayemwo. Mu mashusho ateye agahinda aratwereka ubuzima abana bato b'abarundi babayemwo, akanatujana no mu muryango umwe uba mu Buterere, aho abawugize bose uko ari 10, abana 8 n'abavyeyi babo baba mu cumba kimwe badafise n'ico kwipfuka. Uwo muryango ukaba umaze kubura abana babiri, umwe w'imyaka 7 n'undi w'imyaka 9, bose bakaba bishwe n'inzara. Ibintu bigoye gutahura mu gihe imvugo y'abarongoye Burundi bemeza ibintu ko byifashe neza. Mu mabarabara agendagenda, uwo mumenyesha makuru agenda aribonera ubuzima bw'abarundi busigaye bugoye cyane, afatiye ku biciro by'ibidandazwa byaduze ku rugero ruteye ubwoba, atari imishahara abarundi basanzwe bahembwa, aho turavuga bafise akazi kuko ngo nako karabuze mu gihugu, ngo aho umuntu umwe kuri 3 ari umushomeri. Mu bajejwe umutekano w'amabarabara yariboneye akaryo igipolisi n'imbonerakure bagenda baka igiturire ndetse bakanyuruza uwo bashatse. Radio haguruka tuti leta ya CNDD-FDD agashambara mwaraye mugakuwe ntaco mucambariye, ikubita gashi nayo abarundi ntibagitinya kwerekana no kuvuga ayo bagowe.